ushaka iki amakuru wampaye nayo ububeshi kandi mu mwanya ndaguha ni kofi odo ndakubita na wewe ndagusanzaza wewe je naje kugukura kama ndagukubita umviriza kameramani nfatira iyi mikro ndamwere ari abantu nkamwebwe nimwe uvunande agatuki no kavuna vuna singa kavuna urambona neza kwanza je ndi Ntare Ahora marori kwanza. Oya nayo marori yakugire. Abe neza. Oya genda ndagukubita. Wewe wahuye ni Ntare. Urumva wahuye ni Ntare no munsi. Shaka kumenya we na Sauda basi mwahuriye he? Umva kwanza tuvyumvikana kwa. Umva kwanza. Japana tuvyumvikana shaka unyishure. Je ndisi ndaje kugwana na wewe. Ariko wewe amanyaba ni urukore yane. Shaka wishure kuneza. We na Sauda mwahuriye he? Sauda na Hello bakunzi ba Nyishu Media bakunzi mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Nyishu Media ni Joy Jessica Melo Ntare ya musore wanyu musanze mumenyereye Ntare sanze muzi ku bintu byinshi cyane ariko mumaze igihe kininiya mumva makuru ya Sauda na Kesi bakora ibintu bitandukanye ariko haraboneka umuntu yitwa umugabo wiwe atari umuhabara umugabo wiwe basanzwe barabanye baranditswe nkuko nagenda kurikirana ibiganiro yagiye aratanga mu yandi media ariko je nanje ubunye nahavuye ndamusanga ahantu hari kugira ngo tubashe kuyaga ambashe kumbarira asigurire impamvu we na Sauda bavanye n'impamvu yagarutse kwibonekeza inyuma y'ibi bintu atmaze imisi biboneka akacaza muri kino gihe akavuga yuko ari wari umugabo wa Sauda nawe se wundi sinzi ko ashobora kuramutsa abakunzi ba Nyishu Media akabasha kubabarira nikajambo amahoro musaza meze neza je ndashima sawa nawe je nanje ndameze neza ndakomeye ndameze fresh so mwitwa abandi akazina kiwanyu mu bisango je nitwa Fabien zina rindi basanzwe banyita ni Bob Blocks maze igihe kinini ya cyane ndakubona kuri media iraho watanze kiganiro uvuga yuko Sauda ari umugore wawe Sauda we nawe umugore wawe byapfire nyene bijya nyene wabonye nibijya nyene naco no hinduramo ntabindi no vuga Sauda n'umugore wanje nyene bijya nyene wumvise bijya nyene wabonye nibijya nyene nta kintu no hinduramo ariko Sauda n'umuntu none we kubera iki none wewe uje kwibonekeza muri kino gihe bibonekeza muri iki gihe nuko nabonye ibintu byinshi umugore wanje Sauda ariko arakundana n'abantu benshi jewe ntazi niyo mpamvu nagiye imbere ya kamera kugira ngo bamenye yuko afise umugabo Sauda wagiye imbere ya kamera kuvugira amenye ko arufise umugabo none Sauda imbere yuko aje imbere ya kamera wewe nk'umugabo wiwe nta nama yoba yarakugishije inama twarayigize ndagirisha n'umuryango ndahamagaza byose byaranse ariko canemera kwituma ko kamera kugira nanje ngeragaza umubabaro wiwanje kugeza n'ubu ndafise umubabaro kubera Sauda none Sauda mwaba yabigize mubana mu nzu canke yabigize mwaravanye sinzi ko wakurikiranye ibiganiro nagiye barangirisha ndabatumako waravyumvise ndibaza ntiwavyumvise je kuba naravyumvise ariko abakunzi ba Nyishu Media ariko baradukurikirana hari igihe usanga bataravye ico kiganiro urashobora kubaha umuco w'iki wewe na Sauda mwari musanzwe mubana mwari musanzwe mwaravanye twari dusanzwe tubana ikintu twafuye nuko yagiye gukora akazi je numva ntashaka none wewe gute umugore wawe aja gukora akazi umva udashaka none umugore wawe mpaka acakora ibintu yashaka ni ngombwa je wakurikiza itegeko giwanje kubera twaranditswe no mu komine kuko ikintu cyose tugira ku murongo none mwanditswe mu komine bica bisigura wewe yuko wuce uza kumufata Sauda ave mu kazi akora erega umugore arafise ikimushingira intaye nawe nyene arashobora kuja mu kazi ashaka nuko yakora akazi ntabona n'inyungu none wewe wari umumariye iki mu bisanzwe mu rugo mu bisanzwe cina ndamumariye kubera ndi umugabo wiwe cina ndamumariye nuko nari n'umugabo wiwe usanga yavuye mu rugo iwawe kubera yuko ubu bamufata nabi oya mugore wanje sinamufata nabi none no kubera nyene tutari kumwe n'ubusanze nga anye kwanza senda kwiteguriwe kuza nga anye sizi n'ukuntu wewe ndiko we ndine yakubwiye jewe naje ngaha abakunzi ba Nyishu Media naje ngaha kuraba umuntu
kugira abashe kunyishura ku bibazo mugabo sishaka je ko dushwana ushaka ko dushwana turabikora mikro ndayishira hasi ndagutabagi jewe none ikintu wifuza basi kuri uwo mugore wanje ni giki jewe yagutumye cyangwa yagutumye je ntabwo yantumye shaka wewe ureke kuzuraja ku mamedia utangaza ngo Sauda n'umugore wiwawe kandi Sauda we kubwiwe afise umuntu yatangaje kuri rezo sosio kari wari umugabo agiye kuba umugabo wiwe uyo nawe ninde akesi ujya n'umuhabara wiwe nyene n'umuhabara wiwe vya vrai nyimba ari umubosi wiwe nyimba ari iki sinzi kama n'umubosi wiwe navyonze newe na Sauda murafitaniye abana cyane umwana ni kubera usanze mwibarabara ndiko ndagenda nari naye yagiye ku ishuri kwanza umwana namutwaye ku ishuri ari ku ishuri nyimba ukeneye uzoze basi ndamukwereke muhira hanyuma umenye yuko Sauda afise umugabo je Sauda je mu biganiro twagiye turakorana yarambariye neza yuko atigeze yandikwa n'undi mugabo numwe ariko wewe ntubona ko uri umu escrow je apana kunoengera wewe ntubona ko uri umu escrow jewe umuntu w'umugabo nyene w'umu escrow banzo ndawe kwanza je ndakubona ndibaza wambonye sawa aba escrow ukuntu baba bameze aba escrow nyene baraboneka hari aba escrow usanga basokoza ubwanwa nk'ubu bwiwawe cameraman urabona ubu bwanwa basokoza ubwanwa nk'ubu bwiwawe bakaca baja kuri micro kubera Sauda baza afisa kazina ukacushaka kumudugira barakubwire dogo umva kwanza ndakubwira ikintu kimwe nimba waje gutoza amakuru utazi ubanza wegera umuntu kwanza umubaze kwanza nibi kamera nobwina ndabibomoye nyene okubitwa umeni iki kamera no imena igugwa ngaye urayizi kamera amafaranga igugwa wewe uraza amahera je mfise kwanza nere ufisa ngaha kamera banishira hasi ingagiro abibirato yambaye mugabiro umuntu afise amafaranga duza rero ibirato vraiment ni by'abantu bafise amafaranga wewe plutôt kwa usanze nibereye no muhira hafi yo muhira ariko rero jiki nagomba ndagusabe yuko ntuzusubire kuja imbere ya kamera uvuga yuko we Sauda ari umugore wawe ubu rero ngiye kubemeza no ku radio abwo ngishikeyo Sauda ntagushaka wewe twamadukorana ibiganiro bakunze banyisha media uwo muntu twakoranye ibiganiro na Sauda mwarayibonye aratwareka atamugora afise ariko umuntu aza kuvuga ko ari umugabo wa Sauda ivyo bintu mwe mumva biba ngoga uraraba neza uzokubitwa utazi ukuntu wakubise mubitwa jewe uzokubitwa je nitwa Ntare barakuntwengera je simba ntwenze ngaho oya kubera ngaha nashavuye ubunyene wobona ndaguye ikintu navyokora ndamubarira azimye kamera ayizimye no gukubita bwanwa ngagasugu umviriza dogo ikintu no umva kwanza pana kuvuga unkorako urumva pana kuvuga unkorako basi umva kwanza ndakubwira umva kwanza utanyishuye ibibazo shaka ndagukubita okay kora icyo ubona basi ngori cyo mbona manze kure kanza ayo maruwa manze kure amarori muganga umva kwanza none we wifuza ikibazo muri mama je nifuza yuko ubarira ngaha abakonzi banyinshi medu uvuge bijya wagiye kuvuga kari ububeshi ofu munyica no kuma ubona je noje imbere ya kamera no uvuze no tuma dogo umva kwanza apara kumenura uvuze no tuma ushaka ndagukorera ikibazo wewe ndaguha amafaranga ubunyene shaka ubarira abakonzi banyinshi media ko Sauda atari umugore wiwawe ujya n'umugore wanje umugore wiwawe Sauda n'umugore wanje cameraman je umugabo ndamukubita n'umugore wanje no goma nabigubwira iki Sauda ntabwo ari umugore wiwawe ahubwo wewe nyimba warabuze abandi bantu abagore mu Burundi ni benshi bro urarabuje kurondera abandi bagore Sauda we ntimo nabiranye umva nta n'ikintu no kwishura kwanza wewe ndubumengo noba ndiko nditagariza umwanya ahubwo kuri ibyo bikamera byawe imbere yanjye kwanza ndagukubita bro ndagukubita ni se watuzanye ngane twe twizanye ngaha telefone kwanza mbire mana naka telefone manzo bike mani manzo bike urakubitwa we mukanya nkubitwa ahubwo urakubita barakuntwengera je sinaje ngaha gutwenga sinaje ngaha wifuza iki basi wifuza iki je nakubari icifuzo ciwanje icyo nakubwiye ni kiganye we nucumva bari abakunzi umviriza bari abakunzi nucumva wewe nucumva umviri ndagukubita bari
Cameraman ndamukubita umuti. Bari abakunzi banyishu media. Bari abakunzi banyishu media ko Sauda atari umugore wawe. Sauda n'umugore wanje. Umugore wawe na hewe. We Sauda umugore wawe hehe. Twereke ifoto yo kuri mariage. Cameraman atwereke ifoto yo kuri mariage. Ushaka none iki? Tugene mwira basina zikwereke. Wewe scroll brother. Wewe scroll je ndafso jewe ndi mwescroll jewe. Ukuranyita mwescroll jewe. Acha wewe scroll kandi nusubire kuvuga inkora akaboka. Umviriza kwanza. Ubu kamera bwanyu muza murazana usubiye kuza. Usubiye kuza. Ahubwo wahuye ni Ntare. Change Sauda n'umuhabara wawe. Je Sauda so muhabara wanje. Sauda afise umubosi bakundana nawe. Afise irari dolari akisdan. Barakuzuraza no bugangwa bw'agasuguru. Uyo wakezdani no ahiye. Kari umuririmbyi ngahanye mu Burundi tumuzi. No bosi. Kwanza ukora iki kwanza? Mukugira basi uvuge ko ufise titre yo gukundana na Sauda wewe ukorahi. None ubwo mana kubwira akazi nkora uri mu iperereza. Chese ndi mu iperereza ariko naje kugukura akaba. Ibyo waje none amakuru nayakubwiye ushaka iki? Amakuru wampaye nayo ububeshi kandi mu mwanya ndaguha ni kofi. Odo ndakubita na wewe ndagusanzaza wewe je naje kugukura kama ndagukubita umviriza cameraman nfatira iyi micro ndamwere ari abantu nkamwebwe nimwe we uvunande agatuki no kavuna vuna singa kavuna urambona neza kwanza je ndi Ntare nkora amarori kwanza oya nayo maroro yakugire abe neza ugire jo uranzi kwanza wimba wavuze izina ryawe ngero wibutse bari abantu izina ryanje bararize mu ikariti singomwa ngende ndarivu bakunzi banyishu media je vraiment je ngoma ndamukubita umuntu ngoma ndamukubita nakubitwa wewe je nkubitire wewe ntiwoshobora wewe ukanyura kubitwa we jenda ndagukubita wewe wahuye ni Ntare urumva wahuye ni Ntare no munsi shaka kumenya we na Sauda basi mwahuriye he umva kwanza tuvyumvikana kwanza Japana tuvyumvikana shaka unyishure je ndisi ndaje kugwana na wewe ariko wewe ayamanyaba ni urukore yane shaka wishure kuneza we na Sauda mwahuriye he Sauda nakubwiye n'umugore wanje n'umugore wawe twereke ifoto ya mariage bro nakubwiye wewe uri mu iperereza cyangwa wewe waje je ndi kurondera umugore wanje wase yahe dogo none ushaka iki wewe nakubwiye Sauda n'umugore wanje mubimenye muvyumve n'abariko barabira byose ndazi ko muza kubishira ku manani byose ndaza kubibona ariko amakomantere menshi maze kubona ni menshi bavuga ngo Sauda ngusungu umutipe ngo ubwanwa nk'imizi yito Nisuguru wewe ninzya ukubitande wewe ndagukubita fise ubwanwa isuguru Sauda sawa cameraman je vraiment iki kiganiro twigiye genda Sauda n'umugore wanje ariko mu bimenya yahehe mujinga wewe paruwase yahe